bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bigezweho hirya nino tubashikiriza avugwa muri politike mu butungane mu mutekano mu gati y'akazi na muntu ziba zavuzwe mu binyamakuru izivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ayo tuvana mu masoko yacu atandukanye vyose turavyegeranya mukabasha kubikurikira mu buryo bagidonido tubazaniye amakuru adasanzwe mu nkuru ziri kuvugwa cyane mu Burundi na magara ya General Alain Guillaume Bunyoni umwe mu bahangange bya CNDD FDD bihanzwe amaso muri kino gihe Perezida Ndayishimiye yamuciriye umunyororo wo gupfunga ubuzima bwiwe bwose amatungo yiwe yarafatiriwe n'ubutegetsi kuri ubu ntibarekuriwe no gukuraho amafaranga bashobora kugura igitoro yo kugendera General Alain Guillaume Bunyoni aharembeye mu bitaro vy'Igitega. Bunyoni yakuwe mu ibohero gihutihuti kubera ko amagara yiwe yaramukitse ni nyuma yaho dusemereye dusaba ubutegetsi ko bwogira ico bukoze kubera ko urupfu rwa General Alain Guillaume Bunyoni bushobora kuba intango z'iherezo ry'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Bunyoni ni menace ikomeye, ni threat ikomeye ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kubera ko Bunyoni gupfungwa kwiwe ni ikibazo gikomeye kuri Perezida Ndayishimiye no gupfungurwa kwiwe ni ikibazo gikomeye. Perezida Ndayishimiye yarisanze mu mutego udasanzwe wo gufunga General Alain Guillaume Bunyoni, ariko kutamupfunga navyo bikaba vyari kumuteza ikibazo gikomeye kuko Bunyoni yayipfuza ko yotembagaza ubutegetsi maze hakajaho ubundi mutegetsi canke hakajaho ubundi mukuru w'igihugu, kuko Bunyoni kuva Ndayishimiye atanguye amabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi, Bunyoni yamye amwagiriza ko adashoboye, ko adafise ubushobozi bwo gutwara igihugu c'u Burundi. Amakuru rero tubazaniye nayahe? Tubazaniye amakuru adasanzwe. Hari amakuru amaze kudushikira avuga ko General Alain Guillaume Bunyoni yoba yatorotse ibitaro. Benshi bavuga ati yarigwaje kugira ashobore gucika toroke igihugu kubera akabona ko atayindi nzira nimwe ishobora kuzomuvana mu ibohero ry'Igitega. Benshi ngo yarigize umusazi kugira ubutegetsi bugira ubwoba buje kumuvuza. Ivyo biri no muri bimwe mu vyatumye atiba kujanwa kuvuza kubera ko harabaye inama idasanzwe y'ibihanganye bikomeye mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kugira bige ku kibazo ca General Alain Guillaume Bunyoni. Abo mwiperereza baha Perezida Ndayishimiye amakuru ko Bunyoni ari umukenyero yize kugira kugwe mu ibohero ashobore kuja hanze. Abandi bati Bunyoni agomba gutoroka, nivyo ariko arigirisha gushikaho Bunyoni amagara amukitse. Benshi batangura kuvuga ko umwanya n'umwanya ashobora gupfa, hari uguhahirira kudasanzwe kugira bamenye nimba koko vy'ukuri Bunyoni aremvye. Barazanye umudokteri w'umuhinga akomeye yavyigiye amusanga mu ibohero Igitega, arashobora kumufata ibipimo abona ko General Bunyoni ashitse kukuka kanyuma. Nibwo rero ivyo bihangange canjane Perezida Ndayishimiye yarya umutima amenyo akemera ko General Bunyoni yasohogwa ibohero akajanwa kuvurirwa mu bitaro vy'Igitega. Murazi neza ko hari amakuru dufise ko umugore wa General Neva Angelina Ndayishimiye ari umwe mu baratumye Bunyoni atari kugwa. Nkuko twababwiye ko hari inama zidasanzwe zagiye ziraba kukiga ku kibazo ca Bunyoni, ariko baremeza ko Bunyoni ategerezwa kurekugwa agahabwa ikindi gihano gitanzwe n'umugambwe, igihano gishobora kumukumira muri politike cancane, igihano cyo kumufatira ibihano bitandukanye ndetse no kuba bamwirukana mu mugambwe n'ibindi byinshi, no kumwambura amapete yo mu nzego z'umutekano zose afise agasigara ari umuntu araho. Baravyemera, ariko mu nyuma ngo umugore wa Perezida Ndayishimiye hari ivyo yabwiye abo bagenerale, turaza kubigaruka ko muri yano makuru navyo muze kuvyumva. Bunyoni koko ivyo kuvugwa ko yatorotse, amakuru yavuye hehe? Ese niki catumye ateba kuja kuvuzwa? Ese iyo nama y'abagenerale yavugiwe mw'ibiki? Ayo niyo makuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya mu buryo bw'idonido. Uje kuja kure, dufise ubutumwa duhabwa n'amasoko yacu abayegereye dosiye nk'izo ngizo zose. Rero ni inkuru twegeranya tukazibashikiriza umunsi ku yundi. Ico utegerezwa gukora ni ugufyonda kuri subscribe canke ukiyabonesha ku bakoresha YouTube mu rurimi rw'igifaransa, ugafyonda ku kantu k'umutuku kari munsi y'ino video yo kakiri umutuku utarakora abone, utari abonesha canke kutariyandikisha kugira uraje ukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa. Vyo rero vyose ubibona iyo wafyonze kuri subscribe. Ndabahaye ikaze rero muri ano makuru yacu katuyatangurire kuri no nkuru iri kuvugwa cane kuvaho hatanguye kuvugwa inkuru zanditswe mu binyamakuru bitandukanye ku ipfungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni, ariko twatanguye kubabwira ivyo kugwara kwiwe
hari n'amakuru amwe twavana mu ibohero ry'Igitega avuga ko Bunyoni yoba yamaze gushiramo umwuka kuko hari abaja kumuraba ntibashobore kumubona. Murazi neza ko yagize ikibazo cyo mu mutwe akinyegeza munsi y'igitanda bakamurondera bakamubura, hari abamuvugisha ntavuge kubera ko yari amaze gucika ikiruruma. Amakuru menshi yarakwiragijwe ko Bunyoni yapfuye, ariko ayo makuru yarafashije cyane kubera ko ubutegetsi nabwo bwagize ubwoba ko Bunyoni ashobora kubagwa mu minwe. Kandi urupfu rwa Bunyoni nk'uko twabibabwiye ndetse byanavuzwe na rimwe mu isoko ryacu ryari ryaduhaye ubutumwa rivuga ko urupfu rwa Bunyoni ari iherezo ry'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kandi ko Bunyoni akomeza gupfungwa niko ishavu riduga mu bihangange byo muri CNDD-FDD. Perezida Ndayishimiye akaba yarabuze yacira na yamira. Muri kino gihe rero ibintu bikaba bitoroshe. Bunyoni uko yakuwe mu bitaro, inkuru zavuzwe nyinshi. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arenguiyome Bunyoni yinjijwe ibitaro aremvye Gitega genekerezo rya gicenda zu gitugutu 2025. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arenguiyome Bunyoni apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva muri Mukakaro 2023 yinjijwe ibitaro vy'akarere ka Gitega kuwa kane mu gitondo kumvo z'ukuremba kubera ingwara y'igisukari yamusinzikaje bikomeye. Kubw'amasoko menshi mu bucamanza ndetse no mu buvuzi, amagara yiwe yarasinzikaye cyane muri ino minsi, bigasaba ko akurikiranwa n'abaganga kandi akaguma avugwa. Wabibonye twasanze ku bitaro avuga ko aremvye cyane, ati araremvye cyane kandi amagara yiwe aboneka ko yaremvye cyane, rimwe na rimwe aratubwenge kandi afungura bigoranye, niko yabwiye isoko ryacu. Amasoko yegereye iyo dosiye atomora ko ubu yahoze ari umushikiranganje wa mbere ariko arahabwa imiti idasanzwe muri kino gihe kubera ko yari yaramaze gushika ku rwego rwo gupfa nk'uko twabibabwiye, ndetse n'isoko ryacu aho yarapfungiwe ryari ryaduhaye amakuru. Uwo uko ameze bisa ko akurikiranwa n'abaganga mu buryo budasanzwe, ariko akurikiranwa n'abaganga bo ku bitaro vya Gitega baguma bamuvura, niko baduhaye amakuru bavuga. Gucungirwa n'umutekano vyongerejwe kubera ko nk'uko twatanguye tubibabwira harabanje kuba inama idasanzwe kubera ko hari ikekwa ko woba ari umutego Bunyoni yateze kugira ashobore gutoroka ibohero. Haravuzwe vyinshi ko bari abantu bagomba kumucikisha agatoroka. Harabaye guharira gukomeye cyane kugira Bunyoni asorwe ibohero, ariko babonye ko akuka kanyuma asigaranye ashobora gupfira mu ibohero, barya umuti bamenye baravuga bati ego nasohoka, ariko asohoke acungerewe bidasanzwe kandi ahavurirwa naho umutekano wongerezwe. Nta muntu arekuriwe kumuvugisha, nta muntu arekuriwe kumufotora. Harashirwa ko amategeko atari make kubera ko babona ko bashobora kubandanya kuvuga ko ari ivyo ariko arigira canke ariko arigwaza kugira ashobore gutoroka, ariko babona ko ashobora kubagwa mu minwe. Bagira ubwoba rero bwinshi cyane kubera ukuntu Bunyoni yari ameze, baca baramujana mu ibohero. Kubw'amasoko yacu, indongozi z'igendereza ry'u Burundi n'izindi ntwazangabo zarashitse Gitega gusuzumaho aryamitswe. Ababibonye bemeza ko imodokari zishika 8 z'igipolisi zamuherekeje agiye kuvugwa. Abapolisi benshi barashizwe ku bitaro vy'igipolisi, aho uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere agwariye mu gucungera umutekano wiwe n'ubwo agwaye, ariko ntibamwizera, bavuga ko ashobora gutorokeshwa n'ubundi nabo bari bafatanije umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ibi byose rero byerekana ko Bunyoni yari umuntu atinywa cyane. Bari Gitega bavuga ko ibitaro vya Gitega navyo vyahindutse nk'ibohero kubera ko abaricungereye ni benshi cyane nk'abacungera ibohero. Ishigwa mu bitaro ribaye mu gihe Bunyoni ariko akora umunyororo w'umwaka wose w'ubuzima bwiwe bwose, yemejwe na sentare ntahinyuzwa y'u Burundi. Kuvyo yagirizwa hakaba harimo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu, gutembagaza ubutegetsi ndetse no gukoresha amangete mu kubangamira ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Ibyaha bikomeye cyane vy'agacamutwe iyo babigushize ko ububona ko ibintu vyawe biri mu marembera. Ibi vyarashikiye uwahoze ari umukuru w'umugambwe Elhadji Hussein Rajabu mu misi iheze, hakoragijwe n'amakuru ko yapfuye, ariko twarabahaye umuco vy'urupfu rwa Elhadji Hussein Rajabu. Kuba tarakurikiye iyo nkuru, ni inkuru twashizeho ivuga ati ukuri ku rupfu rwa Hussein Rajabu, murashobora kuja kuyirondera nayo mukayikurikira kuba atarashoboye kuyikurikira. Ishirwa mu bitaro rya Bunyoni rero ryerekana uburyo abapfungwa babayeho
bigatuma haza ibibazo ku bijanye n'ukuntu abapfungwa bagwaye indwara zidakira bakurikiranwa. Bunyoni nuko yabaye umuntu ugikomerezwa akomeye, tugaseberera ku maradiyo bagaseberera, abaharanira agateka kazina muntu bagasemerera, nayo ubundi nawe aba yaracikaniye muri iryo bohero. Nta n'uwari kumenya icamwishe, umuryango wiwe wari gutumwa ko bati muze mutore ikiziga c'uwanyu yapfuye azize ubugwayi, kandi habaye uburangare bw'abashinzwe kumujana kwivuza. Ku bw'amasoko menshi, indwara y'igisukari yiwe imurembeje yoba itarakurikiranywe neza aho apfungiwe, bigatuma amagara yiwe aremba cane. Mu gihe Bunyoni akiri mu bitaro, indongozi zo mu butungane n'amagara y'abantu ziguma zicunze cane, harabwa n'imiti ariko harabwa kugira ntahave aremba cane canke anapfe, nubwo hari amakuru atanguye kuvugwa ko ngo yoho bariko baramutegura kumuhungisha, ariko ivyo vyose vyoba biriko birakorwa kugira asubizwe mw'ibohero, bavuge ko afise umugambi wo gutoroka. Ico bikoze uko Bunyoni ameze ntabwo ari uwo gutoroka, uko acungerewe nta wamutorokesha, ni ibintu vyo kwivugira biraha. Ariko Bunyoni araremvye cane, umugore wiwe ari mu gahinda. Yasenda Bunyoni ni umwe mu bantu nawe ashobora kwicwa n'intuntu. Bunyoni umugore wiwe Yasente Bunyoni tuzomugaruka ko inkuru yiwe by'umwihariko, biravugwa ko nawe yamaze kugwara ingwara yitwa depression, nawe akaba yaronze cane. Marazi ukuntu yari ameze, ari umugore munini afise ibiro nk'ijana, ubu asigaye apima ibiro bitarenga 60. Ni umuntu nawe yabaye nk'utariho kubera agahinda yatewe n'abamupfungiye umugabo wiwe, ubu naho bakaba bagomba ko apfira mu munyororo kubera ko adashobora kwivuza. General Alain Guillaume Bunyoni niwe mupfungwa acungerewe cane kurusha abandi muri kino gihugu c'u Burundi, kubera ko numwe mu bantu bati ubwo ba President Ndayishimiye nubwo agwaye nubwo apfunzwe, Ndayishimiye ntashobora gutora itiro, aziko Bunyoni akiri mu mwuka w'abazima. Benshi baravuga bati Bunyoni ashobora no kwicwa, bakabisha ko ari ingwara yamwishe, canke bakabona araremvye, bakabona ko atakindi co gukora, bagaca nyene bamusoza. Ivyo vyose rero bikerekana ko ibintu biriko birashikira Bunyoni bishobora kuzohera nabi, kubera ko kibazo Bunyoni avugwamwo ni ikibazo gikomeye cane, harimwo gomba kwica umukuru w'igihugu no gutembagaza ubutegetsi, nubwo batabivuga. Kubera ko igituma batavuga ko yagombye gutembagaza ubutegetsi nuko hari abandi bahejejwe inyuma y'igihugu mu buhungiro, bavuga ko batembagaje ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, bakambikwa ibara. Ariko abo ngabo Bunyoni we akaba yarashizwe ko icaha nk'ico, ariko ari mu butegetsi, ubutegetsi bukaba bubona ko butakomeza kuvuga ko hari abagomba kubutembagaza, kuko vyo kwerekana ko ubwo butegetsi bwasambutse kandi bwaheze. Ibi vyose rero ni ibibazo bikomeye cane biri muri CNDD-FDD. Ku cerekeye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu navyo tuzobigaruka ko hari inama y'abajenerali yateranye. Iyo nama ikorana ku kibazo ca General Guillaume Bunyoni. Ubwa mbere yakoranye kugira harabwe uko Bunyoni yohanishwa ikindi gihano atari co gupfungirwa ubuzima bwiwe bwose, akanyagwa amapete yose afise mu nzego z'umutekano, mu gipolisi, amatungo yiwe agakomeza gufatirwa, ariko nanone akakwa ingufu zose, akanakugwa mu mugambwe ku buryo atahazosigara ashobora kumenera. Ikindi kandi umukomeza gucungirwa ndetse agahozwaho ijisho, ariko ivyo byose bigakogwa Bunyoni yidegemvya. Ivyo ni bimwe mu vyo abajenerali baporopoje President Ndayishimiye, ariko mu nyuma umugore we yaciye yaduka ngaramubwira, Bunyoni umupfunguye nawe ubwawe uzoba wihejeje, uriya ni menace kuri wowe, ni umuntu adashobora gutuma nawe uba mu kibanza urimwo. Umuntu yagomvye kukwica, umuntu yagomvye kugukura ku butegetsi, uramureka yidegemvye, ubundi wiyumvira ko bizoherera hehe? Araca gufita inzigo y'akazikira, none wewe uragira umurekure, urumva azokubabarira? Ngivyo ni bimwe mu vyo Angelina yabwiye umugabo wiwe inyuma y'iyo nama y'abajenerale. Izoko ryacu ritubwira ko Angelina yakaze cane, akavuga ko nafungura Bunyoni ngo nawe aca asohoka igihugu, ngagasigara nawe na Bunyoni. Ayo makuru tuzoyagaruka ko mu nkuru zacu zo hanyuma. Ibi vyose vyerekana ko rero President Ndayishimiye nawe afise wumuboheye amaboko imugongo, agomba gufata ingingo, ariko hagaca undi muntu nawe agaca amubwira ibi canke biriya. Ariko bishavuza cane abajenerale, kuko ivyo bavugiye mwibanga bisha bishiga ku mugore wa President Ndayishimiye, ingingo bafashe nawe agaca afata iziwe. Ico Angelina ngatemeje ntigishobora kuja mu ngiro. Ibi rero ni bimwe mu bintu bikomeye cane biba biriko birabera mu butegetsi.
General Arenguiyome Bunyoni ni umwe mu bantu bameze nabi cyane, mu gihe Bunyoni twari twababwiye ko ibijyanye n'amagara yiwe bivugwa ko yari atakibona, atavuga kandi atumva, tukababwira ko yabona abantu akinyegeza, yamaze kuba nk'umuntu w'umusazi. Ibyo nabyo biri mu byoba byari byafashwe nk'ingingo kugira Bunyoni azove mu ibohera ari nk'umuntu atagifise ubwenge, adashobora gupanga akarere. Ibyo byose rero ngo ni bimwe mu byo baporopoje, ariko ntawe uzi neza bizoherera hehe. Mu by'ukuri ibiriko birashikira Bunyoni ni nka filime, ariko benshi babibona ko ari icigwa gikomeye cyane, kubera ko umuntu yakomeye ku rwego rwa Bunyoni no munsi, umugore wiwe akaba ashobora kubura igitoro cyo kuja kumugemurira n'udupfungurwa canke no kuja kumuramutsa. Birerekana ibintu bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese. Bamwe bavuga bati nivyo yakoze biriko biramugaruka, ati amaraso arahuma, nawe yari yarigize igihangange c'uwashaka. Abandi bati nubwo yakoze ikibi ntategerezwa guhanwa nk'uko ikibi yakorewe abandi, ati Imana izomwihanira. Abandi benshi bati napfungwe ni umugome. Abandi bati narekugwe akurikiranwa ari yidegembya. Byinshi buri umwe avuga ivyiwe. Ibi byose rero vyerekana ko Bunyoni hari abamukunda, ariko hari n'abatamukunda kubera ibyo yakoze. Ariko abenshi bavuga ko ukuntu afashwe ari ikintu gikomeye cyane, kandi gitegerezwa kubera icigwa abandi bantu bose, cane abari mu butegetsi, bakabona ko umwanya n'umwanya atawumenya uko ejo azoba ameze, gutyo bakagerageza guca bugufi kandi bakubaha ikiremwa muntu cyose.